Nongere ndabaha ikaze makuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda aho abajejwe igisata c'amagara y'abantu bagabisha ko hari abantu bari kubarahitanwa na COVID-19 bibaza ko barwaye ibicurane bisanzwe. Mu kiganiro cihariye uramutswa ikigo c'igihugu kijejwe kwitaho amagara y'abantu RBC mu mpfunyapfunyo yahaye ijwi rya Amerika yahanuye abantu bose kudafata minenegwe ingwara ya grippe muri bino bihe bikanye kuko ishobora kuba ari corona bafise bakibaza yuko ari bicurane bisanzwe. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi abandanye abidusigurira. Mu matangazo asohorwa na Minisiteri y'Ubuzima buri mugoroba agaragaza ko umubare w'abandura COVID-19 ugenda wiyongera, aho usanga buri munsi haboneka abantu bari hejuru ya 50 kandi abenshi biganje mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika, Dr. Nsanzimana Sabe uyobora RBC yasobanuye impamvu y'ubu bwiyongere. Muri iki gihe turimo biranagaragara yuko uko ubukonje bwo bwinshi uko abantu barushaho kwegerana basa nk'abahunga ibihe by'imvura baba barimo no kwanduzanya bishobora kwiyongera. Ibihe by'imvura iyo bihindutse twaranabibonye no mu mezi yashize kwanduzanya COVID bishobora kwiyongera, ari nayo mpamvu tugenda dushakisha nyine abo barwaye ahantu dutekereza ko abantu bashobora kuba bari hamwe begeranye. Byumvikane ko ubukonje temperature atari izamura uburwayi, ahubwo abantu imyitwarire y'abantu iyo hari ubukonje ariyo ishobora gutuma n'ubwo burwayi buza. Uyu muyobozi yumvikanishije ko abantu bose bakwiye gutinya iki cyorezo kuko imibare igaragaza ko mu Rwanda bishwe na COVID-19 kugeza ubu hagaragaramo n'abantu bakiri bato kandi bari basanzwe bafite ubuzima bwiza. Dr. Nsanzimana akumvikanisha ko abantu bakwiye kwitondera cyane indwara y'ibicurane biriho muri ibi bihe kuko bishobora kuba birimo na COVID-19. Ibintu byihuta bishobora gutangira ari ibicurane bike mu minsi 35 umuntu akaba yanaducika. Ni naho umuntu abonera ibonye umwanya nk'uyu nguyu tuganira n'itangazamakuru yo kubwira abantu umuntu ufite grippe isanzwe muri ibi bihe ntakwiye kuyisuzugura ngo avuge ngo ndaza kunywa ibi n'ibi nanywaga cyangwa nkora ibi n'ibi iraza kwikiza. Itekereza kuri COVID, itekereza ko ushobora kuba ari na COVID-19 utazi aho wayivanye. Abantu rero bakiri bato mu by'ukuri bahitanwa n'iyi ndwara usanga ikintu bahuriyeho hafi ya bose nuko batinda kujya kwisuzumisha, avuga ati ndakomeye biraza kwikiza, ugasanga ari nayo mpamvu nyine twagize ibyago byo gupfusha bamwe muri bo kandi ntabwo twifuza ko bikomeza. Uyu muyobozi avuga ko muri izi mpera z'umwaka bahangayikishijwe cyane n'imyifatire y'abantu muri iki gihe cy'iminsi mikuru, agasaba abantu kwitondera ibirori. Abantu baracyatekereza kwa kwezi kwa 12 aho imiryango yasaga nk'ishaka kwegerana. Ngiye rero muri iyi minsi twebwe biraduhangayikishije mu buryo dushaka gutanga ubutumwa ku batuye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ko ni naho usanga hari abaturage benshi cyane begeranye mu bice bitandukanye, aho bahahira, aho batemberera, modoka bagendamo n'ahandi, yuko igihe cy'iminsi mikuru mu by'ukuri uburwayi bushobora kwiyongera. Abakora niba ari umunsi tumira abantu mu rugo 10 n'abangahe, za anniversaire zikorwa, abajya kubatirisha cyangwa bategura gusangira bisanzwe by'inshuti, aho uranabyumva abantu basangira nta n'udupfukamunwa baba bambaye n'intera bashobora kudasigama ihagije cyangwa ugasanga abantu byibagiye bitewe n'ibyo bari kunywa. Ibyo rero ni naho twe tubona muri uku kwezi kwa 12 hari akazi kenshi n'ubutumwa bukomeye yuko imibare izamuka itaza kuba imbogamizi yo kuza gutsinda icyorezo kandi turi hafi mu by'ukuri. Ubuseko n'urukingo ruri hafi, kwezi nitukurenga iminsi mikuru tukayitwaramo neza abantu batanduzanye. Ntekereza ko twazatangira gahunda y'urukingo iminsi ya vuba, COVID tugihanganye nayo itaraturenga. Imibare yarayisohowe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda kugeza ubu abantu bagera ku 6,191 bamaze kwandura COVID-19 mu gihe 5,696 bamaze gukira iyi ndwara, naho 444 bakivurwa. 51 nibo bahitanywe n'iyi ndwara ya COVID-19. Assumpta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali. Leta y'u Burundi irashima ingingo iheruka gufatwa n'inama nkuru ijeje umutekano ya ONU yo gukura ico gihugu ku rutonde rw'ifatwa nk'ibirimo umutekano muke ku isi
Itangazo ryaraye risomwe n'umuvugizi wa leta y'ico gihugu rivuga ko ari ingingo izotuma imigenderanire isubira kunaguka hagati y'u Burundi na ONU. Imvugo ni nk'iyo nyene mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, naho biruko abatavuga rumwe na leta bobo baranegura iyo ngingo bakavuga ko ONU isa niyahevye u Burundi. Reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Ingingo yanezereje leta y'u Burundi ni yafashwe n'akanama k'ishamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa gatanu heze i Geneve mu Busuwisi. Abagize ako kanama bahurije ko u Burundi bwokugwa ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona, umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyo ngingo ije gutuma imigenderanire hagati y'ico gihugu na ONU isubira kunaguka. Iyo ngingo eruka gufatwa irerekana neza ko u Burundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Leta y'u Burundi irashimye kandi irakengurutse iyo ngingo kuko ni ikimenyetso gikomeye kabesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza. U Burundi burabandanya kumenyesha amakungu ko umutekano uriho, ko agateka kazina muntu kubahirijwe. Leta y'u Burundi iboneyeho aka karyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano no gukingira agateka kazina muntu. Vyongeye leta y'u Burundi iriyemeje kubandanya itsimbataza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. N'umugambwe uri ku butegetsi ni nk'uko mu kiganiro mugambwe CNDD-FDD wahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri i Bujumbura mu ngoro y'uwo mugambwe, umuvugizi wawo Nansininete Mutoni avuga ko Burundi bwari bwararenganijwe kubona bwari bugifatwa ntaharangwa umutekano muke. Umugambwe CNDD-FDD urashimye kandi urakengurutse iyo ngingo. Umwanya rero wahora utakarira mu gutegura no kwishura amaraporo y'ibinyoma uzokoreshwa mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Vyerekanye ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi. Vyumvikana rero ko Burundi butobandanya bushigwa hamwe n'ibihugu bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi. Narijya atawo kwirengagiza ko Burundi bufasha bidasanzwe mu kugarukana no guhagararira amahoro mu bihugu bikivugwamwo umutekano muke n'injyane nka Somalia, Centrafrica n'ahandi. Igihe inama nkuru y'umutekano ya ONU yafatiye iyo ngingo, abagize iyo nama bafatiye ko amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu y'umwaka yahinduye ibitari bike, haba mu kugwanya ukudahana ivyaha no kugarukana umutekano. Naho biruko abatavuga rumwe na leta bobo bemeza ko atariko bimeze. Maître François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD umwe mu itavuga rumwe na leta. Ni ibintu bisa no gucumita imbugita mu mutima w'abarundi bababaye. Iyo ntambwe ngira ibona ONU yonyene, nta murundi abona iyo ntambwe. Umutekano w'umukaburi kuko abarundi bigwa barahamba. None uyu mutekano n'umutekano nyabaki, umutekano w'igitsure. Ikindi naco nyene umuntu aribaza iyo ntambwe yo guhana ivyaha n'ivyaha ibihe ko bakora ivyaha bikomakomeye bari mu nzego z'igihugu. Ico bikoze iyo nama nkuru y'umutekano mu ngingo yayo ijwi rya Amerika rifitiye ikopi isanga hagikenewe twigoro twinshi mu vyerekeye kubahiriza agateka ka kiremwa muntu, kunywanisha abarundi, gushiraho icuka ciza ca politike n'iyubahirizwa ry'amategeko, gutsimbataza ubutungane bwigenga, kureka abantu bagashikiriza iryo bagona mu mwidegemvyo, kureka amaradiyo n'amashami yigenga bigakora mu bwigenge n'ibindi. Abahinga bakurikirana gufi vya politike n'imigenderanire nabo basigura ko iyo ngingo ataco izohindura kinini, kuko ONU izogumiza ijisho ku Burundi biciye mu zindi nzira, nk'umugwi wa ONU wigenga gukora amatohoza ku gateka kazina muntu weruka no kongerwa ikiringo c'umwaka umwe. Professor Libera Ntibashira kandi yigisha muri za kaminuza mu Bubiligi, asanzwe ari n'umuvugizi w'umuharuharanira gukunda igihugu MAP Burundi. Amaraporo azogumatangwa biciye mu karere kibiyaga binini Grand Lac, kuko ONU iremeza yuko agateka kazina muntu katubahirizwa mu gihe hariko haraba urusansuma bihagaze ku bwoko. Ikindi catumye iyo ngingo ifatwa no kubera biriko birakogwa aho u Rwanda n'u Burundi bashoboye kuyaga, aho impunzi nkeyi ziriko ziratahuka. Gusa iyo ngingo yakiriwe neza n'umukuru w'igihugu igisohoka. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati: ndashimiye cyane inama nkuru y'umutekano ya ONU, turonse inyishu ku byo naheruka gusaba mu nama y'ibihugu byose muri ONU. Bizotuma ubu twebwe n'abadufasha mu iterambere twitaho kurusha ineza y'abanyagihugu.
Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu nawe yongera ko kw'iyo ngingo izotuma n'abagwizatunga mva makungu bahurumbira ico gihugu. Ambasaderi Albert Shingiro yahishuye ko ari intsinzi ivuye mu biganiro vyo mwibanga hagati y'u Burundi na ONU vyari bimaze igihe kinini. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho haduka imvururu za politike uko amezi 3 aheze, intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi yabwirizwa gushikiriza mu nama nkuru ijuru umutekano ya ONU raporo yerekana ingene ibintu vyifashe. Iyo ngingo ijikurikira yugagwa ry'ibiro vy'iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yatanga hanini amaraporo avuga ko igihugu kiri mu mutekano muke kandi ko ONU ibwirizwa kugumiza yijisho. Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru tubafitiye muri aka gatondo reka tuyabandanirize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho perezida w'ico gihugu Felix Tshisekedi abandanya kurondera imigambwe yo kunganira uwiwe kugira ngo hashingwe leta nshasha. Avugana na Venuste Nshimiyimana, Delphin Hanyoma umushakashatsi ku bibazo vy'intambara n'umutekano muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholande, arasesangura ivyino dossier. Bakorana gureba ari abantu batizeranye, ari abantu badafite icyerekezo kimwe, wenda ibintu biri hanze bitwaye igihe kirekire ariko byari bisanzwe ariko byari bimeze. Icyo bihaye bitanga ubu nyine ni ukuvuga ngo Tshisekedi ko aravuga ngo abantu dukorana nabo n'ubundi barananitse. Urebye reka ngisubire inyuma bukeya ntange iki gitekerezo gitoya. N'abantu bari bahujwe na circonstance ariko ureba badafite zimwe batari basanzwe bakorana. Bitegura amatora ya 2023. Mu kwitegura ayo matora rero harimo ikintu cy'uko FCC ivuga ngo ntimurekere cash uburyo bunini bwo gukora kugira ngo igaragaze ko yakoze ibintu byinshi wenda byozotume ejo badutwara amajwi, noneho bakamunaniza kubera ko aribo bari bafite majorite muri parlement. Tshisekedi nkeka ko ari kavuga ngo ibi birananiranye reka dutandukane, igishoboke ariko noneho isigaye ari nje ubyirengera. No kuvuga ngo bamunanizaga bamara kumunaniza ariko n'ubundi bimunanije byarangiza bikagaruka bikaza kuri we, bikaza kuri perezida kubera ko niwe utegetse. None se ni zihe ngaruka z'uko gutandukana zigaragara? Uretse ko igihugu kigiye kwinjira we naho mu bihe bigoye umuntu atumenya niba bimera gute. Ingaruka imwe hari nuko agiye kuba ikintu cyitwa paralysis, sinzi ko umuntu yokivuga neza muri Vodo hadukoresha mu ma institution ya leta. Yaratangiye yoyo ta institution yitwa presidence ya republique gikorana na guverinoma ubwayo, kiya gice kiyobowe na premier ministre n'abaministre, bakorana na parlement yavuze ko igiye guhagarika guterana kuzogeza igihe kitazwi kubakurikiye babonye n'uburyo byagenze muri parlement. Iki ni igice kimwe kinini cyerekana ko igihugu kigiye kujya muri paralysis, utomenye uburyo bari buyoborane kuko constitution ya Kongo itegeka ko izo institution zose zikorana kugira ngo bigende neza. Ngira ngo ni na logique iri muri demokarasi y'ibihugu byinshi, ni Kongo nayo yatoya nyine muri zo model. Bivuga ngo ntibahaye bakorana, badahaye bakorana igihugu kirahagarara, ariko bishobora no kurenga bikaja mu kintu wenda kitari cyiza umuntu akeka kore ureba ni nkaho impande zombi zirakanye. Perezida Tshisekedi afite gahunda yo gushaka andi mashyaka bakorana kugira ngo bashinge leta. Urabona ari ibintu bishoboka? Amashyaka asigaye ukuyemo FCC, iyo mpuzamashyaka Perezida Kabila, urabona ari ibintu bishoboka ko Tshisekedi azabona vuba andi mashyaka bakorana kugira ngo bareme leta nshya? Reka sire hano nakubwira ko politika ya Kongo ni ikintu kiri complexe cyane, birashoboka kubera ko FCC buri yari platform nagira ngo ko yivuga neza n'impuza amashyaka. Shaka ririmo rikomeye ryo PPRD n'iryo rya Perezida Kabila, ayandi yarandi mashyaka ubwayo yigenga. Ubu bica menshi ubona amaze kugira nka tendance yo kugenda yegera Felix. Iyo ishizemwe buryo Kongo politike yari zikorwa harimo n'igiturire birashoboka cyane, ariko igikomeye no kureba niba uburyo buhaye bukoreshwa ari bwo bwari bukwiye gukoreshwa, niba bunahuje n'uko amategeko avuga. Sindi umunyamategeko ariko iyo nkurikiye abantu benshi bashaka kwerekana ko abikora ariko ari mu buryo budahuje n'uko amategeko ameze. Kirashoboka ariko bishobora gushoboka cisha amategeko. Kinshasa haravugwa umutekano muke ushyamiranyije abayoboke ba Perezida Tshisekedi n'abayoboke ba Joseph Kabila hoze ayobora icyo gihugu. Ukureba usanga ibintu bigana he? Biteye uruhare rwinshi ukurikije
aho byatangiriye n'aho ureba bigana, aho byerekeje nuko bishobora kuvamo imvururu zikomeye zihuje zino mpande zombi, ariko si n'impande zombi gusa, ni imvururu ku bantu bakurikira politike ya Kongo zishobora kwinjira mu gisoda, ni imvururu zishobora no kurenga n'igisoda zigafata n'akarere ni konkeko. Delphin Ntanyoma, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere guhana gahindukira tubanze twumviriza ikiganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byategetse ubuyobozi bukuru bw'ikigo cya leta gishinzwe itangazamakuru United States Agency for Global Media USAGM mu magambo ahinnye y'Icyongereza gusuzuma ibirego by'imwe mu mikorere yabwo ibangamiye uburenganzira n'ubwisanzure by'abanyamakuru b'iki kigo. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Tubanze dusobanukirwe muri make ibyo USAGM n'ibiro by'umushinjacyaha wihariye ari byo n'icyo bikora. USAGM ni ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikoresha ingengo y'imari yose 100% ihabwa n'inteko ishinga amategeko Congress. Umuyobozi wayo mukuru ashyirwaho n'umukuru w'igihugu akemezwa na Sena mbere yo gutangira imirimo ye. USAGM ifite amashami 6 y'itangazamakuru: Radio Ijwi ry'Amerika Voice of America, Radio Iharanira Ubwigenge bw'Uburayi Radio Free Europe Radio Liberty, Radio Television Iharanira Ubwigenge bwa Cuba Radio Television Marti, Radio Iharanira Ubwigenge bwa Aziya Radio Free Asia, Radio Sawa n'ishami ryayo rya televiziyo Al Hura, byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'Icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi na Afurika ya ruguru. Buri cyumweru aya mashami yose ya USAGM ageza amakuru ku isi yose ku bantu bagera kuri miliyoni 350, barimo miliyoni zirenga 280 ba VOA yonyine gusa mu ndimi zirenga 40. Umuyobozi wa VOA ku bw'ubusigire Elise Bebrage avuga ko abantu 83% bakurikira VOA bemeza ko amakuru ibagezaho aba yizewe by'intangarugero. Nk'uko biteganyijwe mu mategeko ayigenga, amahame yayo n'amabwirizwa shingiro yayo, USAGM ishinzwe inyungu z'ibanze za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzira ya politiki mpuzamahanga y'igihugu. Igomba gutanga amakuru y'impamo atabogamye kandi asobanukiye buri wese, guhuza abaturage b'isi yose mu rwego rwo guteza imbere ubwisanzure na demokarasi. Ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika OSC mu magambo ahinnye y'Icyongereza ni urwego rwigenga rwa leta rushinzwe gukora amaperereza, kurega no gushinja mu nkiko abarenze ku mategeko agenga umurimo muri leta n'uburenganzira bw'abakozi ba guverinoma y'igihugu. By'umwihariko OSC ishinzwe bwa mbere na mbere kureba niba gutanga akazi muri leta no kuzamura abakozi bayo mu ntera biba bikurikije ubumenyi n'ubushobozi bwabo, aho kunyura mu nzira z'ikene wabo n'ikimenyane mu nyungu za politiki. Igomba kandi by'umwihariko kurengera no kugirira ibanga rikomeye uwo ari we wese utabaje igihe abonye ibidakorwa neza agakoma kamo, bita whistleblower mu Cyongereza. Ijambo kurindi ni nkaho bisobanuye umuntu uvugije ifirimbi. Mu magambo make, ngibyo USAGM n'ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma OSC n'inshingano zabyo. Ijwi ry'Amerika, noneho turebere hamwe ibyo USAGM iregwa nuko yategetswe kubikoraho anketi.
ku itariki ya 2 y'uku kwezi kwa 12 umwe mu bashinjacyaha b'ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika OSC yandikiye ibaruwa umuyobozi mukuru wa USAGM Michael Park amubwira ko babonye amakosa mu kigo ayobora bahereye ku makuru bahawe n'abavuza firimbi batandukanye, amutegeka kuyakoraho amaperereza. Michael Park yashyizweho na Perezida Trump, yemejwe na Sena mu kwezi kwa gatandatu gushize. Afite manda y'imyaka 3. Akigera muri USAGM, umuyobozi wa VOA Amanda Bennett yareguye. Abayobozi bandi mashami ya USAGM barirukanwe. Park yategetse kandi amaperereza ku banyamakuru batandukanye, anabuza ko visa bita J1 zemerera abanyamakuru b'abanyamahanga zarangiye, ko zongererwa rero igihe. Bityo rero ntibari bagifite uburenganzira bwo gukomeza gukora. Ibindi birego birimo kurenga kenshi ku mahame yimakaza ubwigenge bwa VOA mu mikorere yayo, kwirukana abari bagize inama y'ubuyobozi ya USAGM b'ingeri zose abasimbuza b'ishyaka rimwe, kwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko abayobozi ba Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio et Television Marti, Radio Sawa na Television Al Hura, abasimbuza abe mu nyungu za politiki. Umuyobozi mukuru wa USAGM aregwa kandi ko yategetse abacungamari b'iki kigo ayobora gukoresha imari muri bimwe na bimwe inteko ishinga amategeko itabiteganyirije. Ibiro bye ntibyashubije inyandiko za email za VOA zisaba kugira icyo bibivugaho. Naho OSC yabwiye VOA kwidashaka kugira icyo bivugaho. Yanze kandi kubwira VOA niba yo ubwayo yaritangiriye anketi zayo bwite kuri ibi birego. Nk'uko biteganywa n'amategeko, umuyobozi mukuru wa USAGM afite iminsi 60 yo gukora anketi uhereye igihe yaboneye ibaruwa ya OSC, ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma. Ashobora gusaba kongererwa igihe. Imyanzuro azageraho agomba kuyishyikiriza n'inteko ishinga amategeko Congress n'umukuru w'igihugu. Michael Park aramutse yeguye cyangwa kuweho ku mukazi ke, anketi zo zigomba gukomeza. Amaze kwirukana abayobozi b'amashami ya USAGM, VOA yabajije umuvugizi wa Joe Biden wari ukiyamamaza ataratorerwa kuzayobora igihugu, asubiza ko guverinoma ya Joe Biden ishobora kuzirukana Michael Park ikimara gutangira imirimo yayo. Uretse ibirego by'abavuza firimbi mu biro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma, mu kwezi gushize kwa 11 urukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwicaye i Washington DC rwari rwategetse Michael Park guhagarika kwivanga mu mikorere y'abanditsi bakuru b'amashami ya USAGM no kureka guhonyora uburenganzira bw'abanyamakuru bwo gutangaza ikibari ku mutima nk'uko byanditse mu itegeko nshinga. Akarino ngaduce turabangiriye amakuru n'ibiganiro twafitiye muri kano gatondo. Shimire bagenzi banje bose bagize uruhara ngo bitegurwe vyongere bibashikire. Kuri micro mari kuba na Joy Diane Ninahazwe. Ibiganiro zari hagarikiwe na Etienne Karekezi, vyashizwe hamwe na Fatuma Almasi Kalala. Twemi kwizina rya bagenzi bacu rero tubikibanuye tubipuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose, turongera amasari imbere mu bindi biganiro.